bo n'izindi ndongozi bari kumwe. Musitanteri wa komine Ngozi Dominique Ndikujyayo ashitse aho muri zone ya Buhiga bakiriwe n'intambo n'imbyino zitandukanye z'abene gihugu baje kubasangana n'umunezero bava ku mitumba itandukanye igize iyo zone. Mu ijambo ry'ikaze chef de zone wa zone Buhiga Ndacayisaba Daforoza akaba yarakengurutse kubona izo ndongozi zibagendeye, akavuga ko mu bijanye n'iterambere agishikira amabanga yo kurongora iyo zone yihutiye igikorwa cyo guca amabarabara, aho ngo ari umutumba wa Gahwazi umaze guca amabarabara agera kuri 16, naho mu gihe ngo abene gihugu bo ku mutumba wa Gahwazi bitabira iterambere ariko ngo akaba atamuyaga nkuba uhari. Daforoza akaba yabasabiye ko boronswa umuyaga nkuba, ni mu gihe ngo bamaze kwiyungunganya baratanga amahera y'amakonteri agera kwijana. Ikindi iyo ndongozi ya zone yasavye musitanteri wa komine Ngozi nuko ngo bobashigikira mu kubaronsa mastike yo gushira ibiyo ku mashure atandukanye yo muri iyo zone. Ibiyo bikaba ngo vyaratanzwe n'umuvuka zone yabafashije. Ikindi waramutswa zone ya Buhiga yashikirije nuko ngo babura aho bakorera kubera ko ibiro vya zone bitaraherahezwa kubaka. Mujanye n'iterambere aho turonkeye amabanga twena turakorana mu ntwaro twihutiye guca amabarabara raciwe ku buryo nta mutumba numwe utafise ibarabara rishasha, ndetse benshi bafise amabarabara guhera kuri 3, ariko ari umutumba waciye amabarabara ku rwego rwo hejuru ari umutumba nyine wa Gahwazi uteguriye kuba nyine meri, aho waciye amabarabara 16 mino misi nyene. Iyo ntumbero nyene iyo terambere ryo guca amabarabara amaze kubona ko baye ku mugwa mukuru bace biyumvira yuko bifuza kuba ahabona kandi bakaronka amazi meza, kuko abantu benshi baba mu muji mugabo burya bataha mu zone nyene ibera ngaha muri Gahwazi. Aho twagize controle y'abantu batunze imiduga baba mu zone iwacu, usanga batari bake ba mutumba wa Gahwazi, aho twasanze ari imitumba igera ku imiduga igera ku 41 itaha mu mutumba. Abantu rero bipfuza yuko mwo basabira nyakuba musitanteri Regideso ikababoneshereza, ndetse baritoye baregeranya twatumaze no kubibabwira, twagira abanyagahwazi bavyumve yuko twabivuze bariko barabikora, baregeranije amahera kugira ngo baronse amatara baronse umuyaga nkuba ku buryo ariko baragira komande y'amakonteri 100. None rero twabasaba mwananye kudufasha kugira ngo abo bene gihugu babonesherezwe baronka amazi meza naho bashoboye kwigina rino terambere. Mu ijambo yashikirije abene gihugu bari ngaho, musitanteri wa komine Ngozi Dominique Ndikujyayo akaba yarakengurutse kubona iyo zone itekanye, akavuga ko mu yandi mazone yose abene gihugu bakunda kuja kumwitura, ariko ngo bene gihugu bo muri iyo zone batamwitura, bisigura ko ngo indongozi zabo zibatunganiriza neza. Akaba yasavye abene gihugu kwama bumvira indongozi, nayo indongozi azisaba gukorera abene gihugu neza. Akaba yasavye abene gihugu gushigikiza indongozi zabo ibikorwa by'iterambere, ni mu gihe ngo hari agashimwe komine yateguye kuzoziratanga buri mwaka kazohabwa izone yabaye iya mbere mu bikorwa by'iterambere. Yabandanije abasaba gukora isuku aho babaye, abasaba kandi no kuja hamwe kugira ngo biyumvire ivyoteza imbere ikomine, ni mu gihe ngo amakomine ubu yigenga. Dominique Ndikujyayo akaba yasozereye abasaba ko urugo rwose go kwiha ihangiro gico rizoba ruri mu mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu. Ikijanye n'amatara arabizi, twarakiganiriye, twarajanye no muri Regideso kugira ndamufasha kugikurikiranira hafi. Ndibaza ko bitarambiranye muzoronka inyishu ibereye, kuko turayikurikiranira hafi. Kijanye n'amapave jewe ndabemereye zone Buhiga izoronka amapave. Hari umugambi wo gushira amapave mu gisagara ca Ngozi ibirometero 27. Kw'ivyo birometero 27 Buhiga ntituzoyibagira. Turayifise ku rutonde ndetse n'igicapo ubu barongoye yarakinzaniye narakibonye ndagifise.
tuzobibuka tubafise ku muzirikanye. Kijanye na sikirisare tagira aho umuyobozi akorera, vuba nzomuhitana chef de zone tuhace turabe ko hari ikibanza cyo kuyubakamwo, hanyuma twubake ivyo biro vy'umuyobozi. Umuyobozi kutagira aho akorera biragoye. Kukijanye n'ibiyo vy'amashuri nagenda haruri bikenewe vyose azocaza uku kwezi kurangire aya mashuri yose ibiyo vyagiye. Nashimye icivugo kiri hajya kuyi pancarte ya zone Buhiga, kumvira indongozi no gukora nizo nguvu zacu. Kiya civugo kirahambaye cyane, je nagikunze, mumfashe tubikomera amaji. Indongozi zitegezwa kubera akarorero abene gihugu. Ndashima zone Buhiga, nta mwene gihugu waho araza kumbwira ikibazo afise, ambwire yuko umukuru w'umutumba yase kumwakira canke chef de zone atamwumvirije ngo agire icamufashije. Iri mu mazone make ntararonka abantu baza kunyitura. Hari izindi zone haguma haza abantu kumbwira ati ko hariya vyase biratugoye. Indongozi rero mwite habene igihugu banyu, murabona baranabakunda. Chef de zone urashigikiwe nabibonye. Twarashizeho agashimwe tuzoha izone izobe ya mbere mwiterambere buri mwaka. Zone Buhiga ugashimwe ntikabacike. Mumushigikiza ibikorwa chef de zone, mumushigikiza ibikorwa abakuru imitumba yanyu, hanyuma mwongere mucungere narijya barabara rikuru rica ngaho iwanyu. Abantu bose bashokera kwibarabara bijya vyasi babikure, aho imiserege yasivye muyisibura. Murabikora mu misozi naraciye nsanga muri ko murabikora, ivyasi vyasubiye kumera. Muraza muraharaba rero keshi ko twe twamana abashitsi, nivyo nabwiye abarongoye imitumba n'amazone. Twe twamana muri komine Ngozi, twamana abashitsi. Nuko rero aho tuba ho kwama hasa neza, aho dukorera ho kwama hasa neza. Rero twese duhamagarirwa gusenyera ku mugozi umwe, gukora tuvyumva kumwe kugira duteze imbere ikomine yacu. Ikomine zirigenga, twese tutegeza kwiyumvirira hamwe ibikorwa tegezwa kurangura kugira komine yacu tuyiteze imbere. Tuzoronka ivyo twivuga mu 2040 na 2060. Kuronka ico twivuga twenye n'umwene gihugu nawe atafise ico azivuga, ntaho twaba tuvuye, ntaho twaba tugiye. Bisaba ko urugo rwose nagwo guhiha ihangiro. Ruvuge ruti none twejewe mu muryango wanje mu mwaka wa 2040 urugo rwanje ruzoba rwifashe gute? Zoba mfise bugi miliyoni 5 kuri konti. Rero mwese murahamagariwe kwihangiro gico mwoba muri mu mwaka wa 2040. Ivyo birori bikaba byasozerewe n'ukwerekana indongozi zigiye gufasha umukuru wa zone Buhiga mu mabanga yiwe hamwe no kubasengera.